Inshuti namwe bavukanyi bakunzi mukunda gusoma no gukurikirana ivyandikwa kuri iyi site ya internet yitiriwe ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaramukije nifatanya namwe muri ibi bihe bigoye kugira ngo ndabaremeshe, kugira ngo ndababwire aho duhagaze twebwe abizera yuko Yesu Kristo ari umwami akongera akaba umukiza wacu. Tumaze iminsi tubona mu Burundi ibintu bigenda nabi, hari abantu bapfuye, hari abantu bakomeretse, eka n'ubu uruhagarara rurabandanya. Twashaka kubabwira yuko mwebwe nk'abizera yuko mukwiye guhagarara mwishimikije ijambo ry'Imana. Nta ruhusha na rumwe ruriho ku muntu yizera Kristo ko ari umwami akongera akaba umukiza wiwe rwo kwica canke kwicisha uyundi. Twarabonye yuko abantu imitima yababaye, abantu bamwe barabaha abandi bakaraba hariya, akaba ariho bagiriza ngo niho ikibi kiva. Nashaka kubibutsa yuko umwe wese azobazwa ivyiwe. Twokwifuza kubona yuko amahoro agarutse muri iki gihugu. Twokwifuza kubona yuko abantu bagororokeye Imana, bakabaza Imana bati mbega wifuza ko dukora iki? Kuko turabona vyinshi biba umenga abantu bariko bahitanwa n'umubiri. Ijambo ry'Imana ni naryo twishimikije mu kubashikiriza buno butumwa, rivuga ngo mu gitabo c'Abikorinto ca mbere igice c'icumi akarongo ka 23 ngo vyose turavyemerewe ariko ibitugirira ikimazi si vyose. Vyose turavyemererwa ariko ivyubaka si vyose. Twashaka kubabwira yuko mukwiye guhagarara muri Kristo, kuko Imana yacu yaturemye ntibuze inyishu ku bibazo bitubangamiye. Aha nashaka kukuremesha wewe wabuze, wewe wakomeretse, wewe uri mu muruho, wewe ushonje, wewe urushe, kandi abarundi bose bararushe. Turi kumwe kandi tubipfurije guhagarara mushikamye.